bigitangura wamengo ni ibintu bito canke ni ibintu buca ejo bigahera, umengo na karero koba katse hanyuma umuntu agasukako amazi canke umusenyi canke n'ikindi kintu cyose gishoboye kuzimya umuriro kigahera, umuriro ukazima. Ariko intambara ya Kongo iguma ifata iyindi ntera, iguma ifata ubundi bwaguke. Ubu hadutse Alliance pour la République du Katanga inyuma ya AFC, yari Alliance pour la Fleuve Congo inyuma ya M23. Ivyo byose bikaba vyikubiye hamwe, bikaba ari RDF, bikaba ari Paul Kagame. Ubu hoho Alliance pour la République du Katanga ninde? Alliance pour la République du Katanga yo itavyorosha kuko yoyo ije icamwo Kongo ibice iramanyaguye Kongo. Hamwe iki kintu cyo kwemezwa yoba ari yo formule, yoba ari novuga bwa butumwa ya nkebuzo toba twarabwiwe ce byari vyavyumviwe twari twarigeze kubashikiza tubabwira ati bugi intambara ya Kongo ntimwibaze gusa ngo no butare n'agataka igamije, ahubwo igamije kugaburamwo Kongo mu bice kugira bagire ikindi gihugu, nkuko Kagame yamarira ngo Rwanda bararugabuye ngo hari igice kiri muri Uganda ngo hakaba n'igice cy'u Rwanda kiri muri Kongo. Ngira nawe ni strategy yoba yakoresheje nkuko bivugwa canke vyavuzwe n'abakurambere, bivugwa n'abazungu, bivuga n'abirabure, kuko ari kungera umuntu avuze ikintu ari umwe uvuga ati n'umusazi. Ariko muravye amaraporo ya ONU n'ibindi bihugu eka n'ayandi ma organisation n'abandi bantu n'abajejwe ubutasi n'amadocumentation n'aba statisticiens eka n'aba rechercheurs baravuga ko urugamba rwa Kongo atari ikintu coroshe. Rero Alliance de la République du Katanga ARK ifise objet ya déclaration de l'indépendance de la République du Katanga le 11 juillet 2025. Bavuga ati turasavye Katanga ibigihugu kuva itariki 11 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2025. Aho naho bakaba bandikiye abagabo atari bake, batanguye bandikira bagize ngo transmis copie pour information ibi twanditse bishikire aba bakurikira ngo nyene cubahiro Antonio Costa, umukuru wa Conseil de l'Union Européenne arongoye urunani rw'ibihugu vy'Iburayi, bamwandikiye ari Bruxelles. Bandikira nyene cubahiro Emerson Mnangagwa, musanzwe muzi ko ari president umukuru w'igihugu wa Zimbabwe, akaba ari we abazwa muri uno mwanya ari watwara Sadeke. Bamwandikiye ari Harare. Bandikira nyene cubahiro Donald Trump, umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington. Bandikira nyene cubahiro Putin, Vladimir Putin, umukuru w'igihugu w'Uburusiya i Moscow. Bandikira nyene cubahiro Emmanuel Macron, umukuru w'igihugu c'Ubufaransa i Paris. Bandikira n'umwami Filipo w'Ububirigi i Bruxelles. Bandikira nyene cubahiro Hakainde Hichilema, umukuru w'igihugu wa Zambia i Lusaka. Bandikira nyene cubahiro João Lourenço, umukuru w'igihugu wa Angola, akongera akaba ari warongoye n'ubumwe bwa Afrika i Rwanda. Bakandikira umukuru nyene cubahiro umukuru w'igihugu Samia Suluhu, umukuru w'igihugu wa Tanzania i Dodoma. Bakandikira nyene cubahiro Paul Kagame, umukuru w'igihugu w'u Rwanda. Bakandikira nyene cubahiro umukuru Felix Antoine Tshisekedi, umukuru w'igihugu wa Kongo i Kinshasa. Bakandangiza bandikira ngo nyene cubahiro Corneille Nangaa, umushingwabikorwa wa AFC M23 ngo igoma. Irikete bakaba bagyandikiye rero mu ndome nkuru bari bagyandikiye Antonio Guterres, umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye ariyo Nations Unies muri New York. Bakaba banditse ati imvo Déclaration de l'Indépendance de la République du Katanga nkuko muvyibonera. Ngiye kurisoma ni birebire, reka ndabasomere impamvu ivyo byose babikoze tubirabire hamwe. Merenga bavuze ati ngo nous peuple katangais réunis dans l'Alliance pour la République du Katanga. Bavuze ati twe abanyagihugu b'Ikatanga ngo twikubiye hamwe, twiyegeranirije hamwe mu citwa Alliance, ubumwe bwa Republika y'Ikatanga, ngo
une coalition politico-militaire des groupes révolutionnaires, ngo urunani rw'abanyepolitike n'abasirikare, ngo de groupe révolutionnaire bifuza ihinduka, hagakurikira les associations, ngo amashirahamwe de notable Katange, abakukuruke canke abakuru b'inararibonye b'Ikatanga, et des partis politiques n'imigambwe yo muri Katanga, ngo bagwanira ukwigenga kwa Repubulika y'Ikatanga. Bakavuga ati faisons la déclaration universelle des droits de l'homme qui reconnaît à chaque peuple le droit de disposer lui-même et de s'autodéterminer et de se doter d'un gouvernement national pour son développement lumineux et sans entrave aucune. Bakavuga ati twisunze amategeko y'agateka kazina muntu, turemeza kandi turemeranya neza ko kira munyagihugu wese afise uburenganzira bwiwe bwo kwigenga no kwishiriraho no kwitorera leta y'igihugu iharanira iterambere rusangi kandi ridakumira. Akagira ati attendu qu'il y a plusieurs manifestations de revendications pacifiques organisées tant à l'intérieur du Katanga qu'à l'étranger, mais qu'on a été réprimé dans le sang par une brutalité policière et militaire inouïe. Ahangire ko ndavuga mu Kirundi, yavuze ati twiravye kandi ukungene vyagenze igihe habaho imyigaragambyo myinshi yo kusaba amahoro yari yarateguwe hagati mu gihugu, hagati ngaha kuva Ikatanga eka n'ahandi, ariko bikarangira habayeho ugusesa amaraso no kwica inzirakarengane vyakozwe n'abapolisi n'abasirikare, bakica abakobwa n'abahungu b'Ikatanga, bandi bakaba baraborera ngo mu busho butandukanye bwa leta ya demokarasiya ya Kongo, kandi ivyo bikaba bizwi neza n'umukuru w'igihugu Félix Tshisekedi. Bakavuga ati rando hommage à tous les hommes et femmes qui ont fait des grands sacrifices pour bâtir un avenir meilleur pour le Katanga. Ngo turahojeje kandi tuributse, turashimiye, turunamiye cane abagabo n'abagore bagize ico bakora, bitanze cane gose kugira ngaha Ikatanga habeho kazoza keza. Ngo kuri ivyo rero rimwe twebwe Alliance pour la République du Katanga ariyo ARK, ngo duserukiye abanyagihugu bose, turadeclare, turasavye twisunze rino kete itariki 11 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2025 ko Katanga igiye kuba leta yigenga yikukiye kandi ifise n'ibwirizwa shingiro. Ngo iyo declaration igaragaza ubushake bw'abanyagihugu bo muri Katanga. Aha kabiri, par contre l'Alliance pour la République du Katanga, iyo ARK kwa runani rwa abanyagihugu b'Ikatanga bagiye hamwe, est prête à déployer ses troupes militaires et révolutionnaires pour protéger sa patrie et son peuple. Ngo nta kindi savye kandi zivyikorera, ngo iriteguye kushiraho imigwi y'abasirikare kandi y'abashaka ihinduka kugira bakingire igihugu cabo. Umva bamaze kudeklarara ko Katanga ari igihugu kandi bafise n'igisirikare cabo, kuko hariya mu mutwe mwabonye kwanditse ngo politico militaire, ngo urunani rw'abanyepolitike n'abasirikare bagiye hamwe. Ngo pour ce faire, nous sollicitons l'Organisation des Nations Unies dont les unités de force sont présentes sur notre territoire. Ngo kuri ivyo rero ngo turamenyesheje ngo umuryango w'abibumbye canke ariyo ONU nkuko dukunda kubivuga, abasirikare ba ONU canke ba leta zunze ubumwe za Amerika bari ku butaka bwa Kongo, cane cane ngaho Ikatanga, ko uye bazoba bagengwa n'amategeko mashasha y'abazoba batwara, kandi ku bushake bwabo badubazwa ako gace ari ico gihugu bo bifuza ko co kwitwa Katanga. Bakarangiza bavuga ati au nom de la paix, kubw'amahoro, kubw'umutekano et de la coopération internationale, ngo nous peuple Katanga, tw'abanyagihugu b'Ikatanga, ngo turabinginze mukurikize bino bintu nyakubahwa umunyamabanga wa ONU dusavye nk'abanyagihugu b'Ikatanga bashaka ukwikukira no kwigenga.
la patrie ou la mort, Katanga ni yetu. Hama ngo vyagiriwe ikatanga itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu, urumva ni hari kwa gatandatu nimba ntihenze mu mwaka wa 2025, bikaba vyagizwe na Alliance pour la République du Katanga ARK, bikaba vyasenywe na Junior Chombe, umunyamabanga nshingwabikorwa coordinateur ARK. Murabona ko ibintu muri Kongo biriko birafata iyindi ntera, biriko birafata iyindi ntambwe, biriko birafata iyindi shusho, kandi iki nico catumye M23 na leta ya Kagame, RDF n'abasirikare b'u Rwanda baja muri Kongo. Ntimwibaze ngo nikindi cari kibatwayeyo, cari nyene co kugenda kugabangana Kongo, hama bempoze nk'uko uye bashiremwo abanyagihugu b'u Rwanda, kwa kundi bako baravuga ati ngo balkanisation ni ibi vyamaze kuba, bashaka ubu uye hari amakuru dufise ko Kagame ariko aruriza indege n'abandi abapakira n'imiduga abatwara mu buce bwose M23 yafashe, cane cane Goma, kuko Bukavu iracarimwo intambara ntibiragenda neza. Igoma ubuhuzi abanyarwanda, kuko ngo nibo bazocaza kubwira ONU. Uribuka ko hariho intumwa za ONU zagomba zigende mu Igoma, hama M23 iranka. Ubu rero bako baripanga gacha bababwira ati murana abo bose bari ngaha abana b'abanyarwanda bahora bari ngaha bariko baricwa bacunwa bufundi na buhoro, murabona ko ari benshi, nimubasabire aka karere kabe gwabo. Nico civugo na niyo objective bafise, niyo mpamvu iyo ntambara mubona imeze uko oyi. Hama reka twongere ko ico no kwita declaration canke ubutumwa canke communique abajene urunganwe bo muri Katanga basomeye umukuru w'igihugu wa Kongo, nabo nyene bamushikiriza ivyifuzo vyabo ngo arekure cane cane uwo muntu bafunze anyurujwe ngo na documentation y'igihugu ca Kongo, kandi Tshisekedi ngo akababizi. Déclaration de la Confédération des jeunes du Grand Katanga. Nous, jeunes des 4 provinces, ici des démembrements du Katanga, réunis au sein de la Confédération des jeunes du Grand Katanga, CJK en sigle, venons par la présente déclaration saisir le président de la République. Garant du bon fonctionnement des institutions, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi pour son implication en vue d'un dénouement heureux et rapide du dossier Pasteur Ngoï Mulunda, où il serait déjà décédé tel que cela s'est dit sur les réseaux sociaux. Nous terminons en informant le président de la République que la riche expérience du pasteur Ngoï Mulunda Nyanga dans la résolution des conflits au Congo et dans d'autres pays d'Afrique constitue un atout majeur dans la recherche de la paix à ces temps où le pays a besoin de l'unité et de la cohésion nationale. Fête à Lubumbashi le 30 mars 2025. Kati Lambo, président.